Amahoro y'Imana yongera abe hejuru y'ubuzima bwawe. Nongeye kuguhereza ikaze mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Jewe wumva ndakigushikiriza nitwa Nitezwera Justin. Imana yatugiriye ubuntu kugira ngo dushobore gusangira no kubana mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Amahoro ya Kristo abe kuri wewe agwiriye cyane ku rugero rudasanzwe. Hari inyigisho twatanguye ku munsi w'ejo, n'ubu ntituja kure yayo, turayibandanya tuyijamwo indani, na hari ibimenyetso turiko turavugana ko canke se twigisha bikwereka yuko hari bohero runaka wagiyemwo ry'abadayimoni. Ibi bimenyetso ni wavyibonako. Hari ibimenyetso byinshi, ntago dushobora kubivuga byose ngo tubiheze, mugabo turagerageza kuvuga ibishoboka byo muri rusange kugira ngo ubonye ikimenyetso nk'iki umenye ko watewe na Satani, ugwana intambara yo kwigobotora muri iyo mitego, yo kwigobotora muri izo nyatsi canke se iyo minyororo Satani aba yakubohesheje. Rero nagomba ubane nanje muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Ufate akanya gatoya mbere yuko ubandanya yumviriza audio canke se ukiri kurayumviriza, rungikira abantu, rungikira abo muri groupe office, abo muri telefone yawe, nabo kugira ngo bashobore kumva aya majambo y'Imana. Iki kizokwereka ko hari ubushobozi bw'umwijima kiriko buriko burakora mu buzima bwawe. Iki ngomba kuvuga ko ikindi kizokwereka yuko wagiye mwibohero mu buryo butandukanye cyangwa se hari ubushobozi bw'umwijima buriko burakora mu buzima bwawe. Ejo twari twavuze ku kijanye n'ingingo mbi n'amadecision mabi. Umuntu yagiye mwibohero n'umuntu abadayimoni bafatisha ingingo zitari ziwiwe, agafata ingingo nyinshi mbi. Ejo twari twavuze ku mahitamwo mabi, ugasanga uretse amahitamo meza wahora ukora utangwe gufata amahitamo mabi, ugasanga waretse ibintu byiza wahora ukora ugasanga utangwe gufata amahitamo mabi. Rero ikindi naco ni ingingo uzobe maso igihe cyose utangwe kubona hari ingingo runaka uri kurafata, kandi ingingo zitoroshe, ingingo zibangamira ubuzima bwawe, amagara yawe n'ibindi bintu bitandukanye ubusanzwe ukora. Hari igihe ufata ingingo yo guhagarika gusenga, hari igihe ufata ingingo yo guhagarika gukora igikorwa runaka. Nagira ndakwibutse yuko ingingo zose dufata ntago ari twebwe tuzifatira twenyene. Habaho ibintu bishika kuri bitatu mu muntu. Hariho ijwi ry'Imana, mvuze ijwi ry'Imana mvuze hamwe ubutatu. Hariho Imana Mana, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. Mba ndabavugiye hamwe bose. Ubwo niryo nijwi ry'Imana. Umuntu akagira n'ijwi rya Satani. Bamuze Satani bose muri rusange. Bamuze Satani, bamuze abarozi, abapfumu, imizimu, ibisigo, abadayimoni, karande, kuko ibyo byose byibumbiye hamwe. Mvuze Satani, mbamuze ibyo byose muri rusange. Hanyuma nkavuga n'ijwi ry'umuntu ku giti ciwe. Hari umuntu agira ubumuntu muri we, akumva ko ijwi ry'uwo muntu riko riramutegeka gukora ikintu runaka. Ariko ndemezanya neza 100% mu bwenge bwawe, mu vyiyumviro vyawe, muri cerveau yawe hacicikanamwo amakuru menshi cane y'uruvangatirane atandukanye y'ibi bintu ndiko ndavuga. Ibi bintu rero uzokwisanga uri kurafata ingingo nyinshi zitandukanye uri kurarongorwa n'ibi bintu. Imizimu ishobora kugutera igatangura kugufatisha ingingo zo kuva mu bantu, ingingo zo kuva mu gakiza, ingingo zo guheba gusenga, ingingo zo guheba gufasha, ingingo zo guheba gukora igikorwa c'Imana, ingingo zo guheba kwinjira mu nzu y'Imana. Uri ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ibihe birushiriza kuba bimurushiriza gukorana kwera. So demons will possess you. Abadayimoni bazogutera batangure kugufatisha ingingo mbi. Ntuze ukora ikosa ryo kwibaza ko ibintu vyose umwana w'umuntu yiyumvira ari ivyiyumviro vyiwe wenyene. Satani araguhereza ivyiyumviro vy'ugwanko ku muntu runaka, ugatangura kumwanka, ugatangura kumva utanguye kwanka ikintu runaka, ugatangura kwanka umukozi w'Imana, ugatangura kwanka amasengesho, ugatangura kwanka abantu, ugatangura kwanka ibikorwa runaka, ugatangura kumva
unasikia chuki kabisa, ugatangura kumva ugwanko muri wewe, ugatangura kumva umuntu aguteye iseseme, aguteye ikirungurira, akumva kabisa handi wumva ugwanko, ukumva ntushaka kubona umuntu. You are attacked, you are possessed, watewe, waboshwe mu vyiyumviro vyawe, waboshwe mu buzima bwawe. Kandi igihe cyose uzokumva ikintu cy'umutima mubi wo kwanga umuntu, wo kwanga ikintu, wo kwanga gukora ikintu, ijwi ry'Imana rikakubwira ni kora igikorwa cy'Imana, fasha abantu, shigikira iki, kora iki niki, ba muri iki niki, ba muri iki niki, itwararika umuryango, itwararika iki niki, mere ukuntu gusenga, ukumva urunugu umutima mubi, wumva kabisa ruko ruratsirita ku mutima, ukumva ntushaka gukora igikorwa, ukumva wagize ubunebwe bwo gukora ibikorwa wategerezwa gukora, watewe, waboshwe, ukeneye ubufasha bwihuse, ubutabazi bwihuse bw'amasengesho, kuko waboshwe ku rugero rukomeye cyane gose. Rero ikindi cyongereza kuri iki twari twavuze ku munsi w'ejo, hatred for good counselors. Uzokumva ufise ugwanko rwinshi ku bantu baguhanura ibintu bizima, n'abantu bagohereza impanuro zigufasha. Uzokwama wumva ufise ugwanko ku bantu baguhanura. My God. Iki kintu ni kintu giteye ubwoba cyane gose. Umuntu wese yatewe n'abadayimoni, igihe cyose uzokuba wagiye mu ibohero, bizogorana kuhanurwa. Nico gituma tuguma dusemerera, turavuga ku maradiyo, turavuga mu mavideo, turavuga mu audio, turavuga mu buryo butandukanye, twigisha abantu ni muraboshwa naha. Mugabo umuntu kugira ngo atere intambuko, ashobore kuza gusengerwa, cyangwa se ngo aturondere tumusengere, cyangwa se ngo akurikirane ubutumwa bwiza kuri izo platform YouTube, Facebook, cyangwa se WhatsApp, hari hose bariko baracicikana ubutumwa bwiza ngo abohoke, bizoba ikibazo. Ahubwo azokumva kwanse, yumve umuteye umutima mubi, yumva adashaka no gusubira kugutega amatwi. Ico ni ikimenyetso kizokwereka yuko uboshwe. Abadayimoni ntibashaka kumva ubutumwa bwiza, abadayimoni ntibashaka kubohoka. Ubwo rero sindagenda mvuga ibiboshe abantu mu buryo butandukanye, ariko ndiko ndakwereka ibimenyetso bizokwereka yuko ari ubushobozi runaka bw'umwijima buremereye ubuzima bwawe kandi budashaka kubohoka. Rero nimba ufise bino bimenyetso, gwanya ubwo bushobozi bw'umwijima. Warahevye gusenga, ntucinjira mu nzu y'Imana, ntugikorana mu masengesho, ntukinjira mu masengesho, ntugifata umwanya wo gusenga, uranka abakozi b'Imana, nta bwiza bw'Imana buri muri wewe. Urakeneye ubutabazi bwihuse, urakeneye ubufasha bwihuse, ukeneye amasengesho. Mwami Yesu agushoboze, Mwami Yesu akugire neza, yongere agufasha. Nitezwera Justin, niyo mwari kwa mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo 39 90 ubusa gatandatu, wifuza kuronka ubutumwa bwiza imisi yose. Yesu aguhe umugisha.